Papa wanje. Papa wawe. Na petite sœur. Okay. Watukiri kuri papa wawe. Ah yego. Turirimbira kare papa wawe yaririmbye. Papa wanje. Kaguhezagiye. Kariho. Papa wanje kumbura rero n'abatamuzi besha bamuzi ku izina rya Hitamwe neza. Kambere cyane yandirimbo karirimba nyene kitwa Hitamwe. Yandirimbo ya Hitamwe neza. Hajya guys papa wawe ni yaririmbye yandirimbo Hitamwe neza. Hitamwe neza ari nawe kandi akunda no kubishiramo nkabikunda. Hari abantu maze kwitora hama ntibagira icyo bagufasha kandi ubona ko bashoboye. Voilà, yes, nico nyene rero nashaka. Ni benshi imbere, ni benshi maze kwitura mbere n'abaza volontairement nyene bi volontaire ati dukeneye tumushikire grâce, sona simpano nanje akabamo nitura ariko nkabona nyene baza mengo bafise inyungu zabo badashaka basi nuko biba basi no kunyungu z'ubwami canke kuzi wanje nk'umwana w'Imana nka grâce nkabona mengo bashaka nyene kubinyungu zabo bagaca bagenda ko umuri wewe ariho hari ubuzima ahandi hose n'urupfu unastahili kuabudiwa Jehova unastahili kuabudiwa Jehova katika uwepo wako kuna uzima Hitamwe neza Hitamwe Yesu nayo satani wero mubeshi Hitamwe neza Hitamwe Yesu nayo satani wero mubeshi kandi mbere vuba n'igihe usanga ari uburyo cyangwa ugasanga n'umuyaga nk'ubibaza bari vyinshi mbwa hanini n'uburyo. Yes oh Yesu we nakupenda Bwana Yesu we nakupenda Yesu we nakupenda Bwana Yesu we nakupenda kama vile wewe ulivyonipenda kwanza nakupenda kisha tena ukatoa uhai wako nakupenda yeah. Yeah man, ladies and gentlemen, muraho murameze fresh, namwe ndameze neza cyane ni Fabere Burundi canke ikiranga kirumwe. Reka ndabaramutse cyane ni Step Media Network abana neza ko ibintu bimeze neza cyane kabisa. Turabakunda cyane mushishikara mudufasha gushikana kure ibikorwa byacu nkuko mwama mubikora every day every time. Nuko turabakunda cyane nkuko twama tubivuga imbere yacu imbere ya kamera turi kumwe n'umudemu mwiza cyane kabisa abaneza yuko natwenze zuba ricajyaka namwe murabibonye zuba ryatse nuko imbere yuko tumwakira reka tubanze tubibutse kandi urazi ko nishingano zacu kubibutsa kubera ko bavuga yuko kwibutsa ikintu umuntu kenshi bituma nakimenyera ati ndazagira vuga agira nyibutse mugire subscribe like share comment kugira ngo ibiganiro tubashikiriza bishikare kubashikira ku mwanya ko dupostinze muca mubibona imbere yacu rero reka tumwakire ono mukobwa mwiza cyane kabisa ko biri kose sinavuga ko ari umumama n'umukobwa biraboneka yes turakwakiriye cyane kuri Step Media Network Akoze cyane. Ego meze neza. Ndashima Imana. Antuka vraiment akuzanika muri kumeze fresh cyane kabisa. Yes. Kubatakuzi urinde. So kubatanzi nitwa Grace Nibona. Abantu muri rinsi mpimbazamana. Yes. Grace Nibona umuririmbyi mpimbazamana. Amwe muri za slang z'abajene bita ngo worship. Yes. Nuko gaga. Umeze neza. Nuko ndashima. Amakuru y'imyaka myinshi. Ni meza. Twaraburanye. Ego. Ndikugendera gute ngo umare igihe kingana nkuko kose. Baje amagenda muzi nk'umufuma nafuye kumubaza agenda muzi zina ya umugenzi wanje. So twaraburanye.
birashika nyene urabona ubuzima cyapfiriye he no birashika ariko ntaco okay aho ni fresh so bishasha gute makuru y'imisi dutegurira iki mu muziki mpimbaza amana niba ndabitegura bongera muzoyibona Imana nyene ikomeze guca inzira gusa yes no ni byose nibona abana neza yuko ari umuririmbyi mpimbaza amana n'ije umukiryumva mwamaza mu matantuka uyu muntu aririmba neza cyane kabisa so gaga mu buririmbyi bwawe wamenye gute kuzi kuririmba namenye gute ko nzi kuririmba so bwambe kwanza navyisanzemwo kambere yego ko dusanze tubikora muhira wamaze kumenya reko ukuntu namenye ko ndabizi sinzi ukuntu nokivuga nuko nabona nguma ndirimba umwanya wose mbona nyene bindimwo ahubwo naciye mbona ko ari n'umuhamagara atari gusa ko bimenye amara ko ari umuhamagara nuko tukiri ngaho nyene aparo yuko naba uri no muririmbyi uri no muvuzi w'igitari yego byagenze gute nuko tusanze nyene tubikora muhira bakera mbere mutamanye natuyigisha ibyo rega bwabone byanye n'ivyoroshe je narinze ati nanje nta makuru narifise narinze je numvise ati ibintu byo kuririmba twakuze turirimba muhira nkuko narinze ni kujya kuntu nyene abantu baririmba mu buzima busanzwe abantu bose muhira usanga baririmba ariko haciyazamo nakandi gitariti no muhira bakuze ubona nyene bavuze kitari kandi twese turabikora nyene tukaririmba wow kubicubero cy'Imana bien sûr so uvuka mu muryango w'abana bangahe abana bose baravuza gitari bo gitari baravuza gitari turayifise imwe mugabo bose nyene baravuza turi abana indwi nk'abandi wa kabiri hejuru ari umuhungu w'imfura abahungu 5 n'abakobwa 2 muzehe yarisekirije kabisa kuba wakoze wumva uririmba yes kumva nyene uraririmba kandi ukumva nivyo uriko uraririmba nivyo kandi nivyiza umuziki nawo bazi waje gute kuba ono munsi urizina guys baraza kubavugiriza mu kanya manza murindire gato araza kubavugiriza avuza neza cyane wiyumvise gute ko ugomba washobora kuvuza umuziki byagenze gute bon kambere nabona umengo nabahungu gusa kwanza babivuza nayi nkaraba none bien sûr muhira nubwo narimvuze ko bavuza barabahungu gusa bavuza nanje mvuga jeho kuki nanje antukano bishobora ndabona nagize kwanza umwete ko narabona na instrument muhira hari papa kanaduhimiriza nti nanje reka ndavyige kandi noneho naciye mbona nyene ko biri muri jewe kuko ntivyatevye ntivyatevye kuko no mu minsi nyene naciye ntangura no kuzandavuza okay mwa byari baye nko kujya kuntu kubitu washaka kuri okay tukiri ngaho nyene tubanze tubuze gato kuzindi instrument nizindi vuza gitare gusa cyangwa urafise izindi instrument uvuza bon ndavuza guitare acoustique bien sûr nko mubibona ndavuza n'izindi guitare basse ndavuza canation no kuri piano kuri piano no kuri guitare basse wow guys je ndarababwiye ko nzokomeza ndabazanira abantu babashakashatsi kabisa nuko uyu mukobwa mubona avuza guitare acoustique aravuza piano ni mu bassiste mwiza cyane kabisa abona neza ariko abikora birimo nk'ubu nk'akarorero reka ndakibona kikubaza sinakuvugira ibintu harabonetse nka company kanaka yafashe ikarokirita abajene bashaka kwiga umuziki urumva ko bagufashe nka wewe nkagaga ko ushobora kubigisha umuziki sivyo gusa naje narigeze kurigira shure rya music barabamamagaranye n'inka cyane utanga ivyo mfise ko umuntu atanga icyo afise wow okay urumva ko nagira nabavugira ibintu bo nuko nigeze kubona naje ivyo bintu bigize kubishira kuri statique kimwe avate vya bintu biri serieze nako biri serie nuko ba boss canke abantu bama eglise usanga ama eglise yose akeneye abashene babo muri eglise bavuza ibitari bavuza ama instrumentari zigitandukanye mwite murondere no mukobwa no mwigeme arabigisha neza abana banyu kandi ibintu biragenda neza cyane twigira ku muziki office indirimbo zasohotse zingana gute office nizirukarategura zingana gute
so ntazirasohoka razirasohoka ariko hari izo mfise nyine zanditse ahubwo uretse ko nyine mpora mvuga nti reka habe izo ntwaye muri studio ariko nibikunde ariko ahubwo ndipfuza rero kuzisohora kugira ngo bigende neza. Okay, uratubwiye ko hari izo utwara muri studio ntibikunde byankira. Ariko nyine usanga hari studio yifise mvuga nti nkeneye nyene ibintu byiza ugasanga nyine uburyo buranse cyangwa ugasanga ari umuntu anyemereye kuzosohorera igaherera nyene muri studio uko ndazi ko ivyo kenshi bishikira abarinzi benshi ndazisijewe gusa. Yes. Nukuvuga ko igikorwa donc ukakijana muri studio ukagikora fresh ukavayo wagikoze ama kikanga gusohoka. Ibyo bintu bibaho. Bibaho ni na energy nyinshi bawataye niki niyo bita challenges rero izo zirashika mu buzima mpore no nuko mbere ni heza ariko ego nuko tukiri ngaho nyene washobora kuturirimbira indirimbo imwe canke zibiri kuri gitari muzi wawe. Ego hari izo mfise ndabacishije ko kwanza imwe Kirundi mwanya nuwadukundira ndabashira ko nta Kiswahili. Okay, merci. Yes. Sinokuheba sinokuvako mbeno kuvako ngachanja ko muri wewe ariho hari ubuzima ahandi hose n'urupfu sinokuheba sinokuvako mbega no kuvako ngachanja ko muri wewe ariho hari ubuzima ahandi hose n'urupfu sinokuheba nivyo nashoboka kuko jewe nawe turumwe 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 Murakoze. Guys, uko mwavyumvise nishwe Nuvuge ko mfashijwe cyangwa mvuge gute? Ndafashijwe cyane kabisa. Amen. Kibazo nuko ntazi kuririmba nandi gusubiramo. Urazi rero urangyoheye. Shaka kunyohera indirimbo. Ndira kandi kantu kamundirimbo. Wow. Ngiririmbe n'abakunzi ba Step Media. Okay, ariho kandi Kiswahili. Nitse unastahili. Kabisa. Ndazo kaza kubaheza giye. Amen. Kora chekara meza giye. Kadutemu. Unastahili, unastahili kuabudiwa Jehova. Unastahili, unastahili kuabudiwa
Jehova, katika uwepo wako kuna uzima, kuna furaha na amani. Katika uwepo wako kuna uzima, kuna furaha na amani. O Bwana wa mabwana, usifiwe, uabudiwe Bwana Yesu. O Bwana wa mabwana, usifiwe, uabudiwe Bwana Yesu. O Bwana wa mabwana, usifiwe, uabudiwe Bwana Yesu. Wow. Barahizagiwe. Wow. Ndahizagiwe cyane. Amen. Kandi sesete ko n'abandi bose bahizagiwe. Bikize. So uratse kuririmba cyane. Cyane pe. Merci. Amen. Urafise undi muntu mu muryango wanyu bashobora kuririmba bose cyangwa ibyo andi hantu kana ko bikuye ko biri kose. Muhira yene. Muhira iwanyu wemera cyane ze kuririmba ninde? Papa wanje. Papa wawe. Na petite sœur. Okay. Batukigri papa wawe. Yego. Kuririmbira kare papa wawe yaririmbye. Papa wawe. Kaguhezagiye. Kariho. Papa wanje kumbura rero n'abatamuzi besha bamuzi ku izina rya Hitamwe Neza. Kambere cyane nandirimo karirimba nyene kitwa Hitamwe Neza. Yandirimo ya Hitamwe Neza. Hajya guys papa wawe niwe yaririmbye ndirimba Hitamwe Neza. Hitamwe Neza ari nawe kandi akunda no kubishiramo nkabikunda. Wanyespira kandi. Yaririmba numve ko ariyo. Ririmba numve ko ariyo sinovyemera neza. Yego. Hitamwe neza, hitamwe Yesu, nayo Satani we no mubeshi. Hitamwe neza, hitamwe Yesu, nayo Satani we no mubeshi. Satana araza n'akarimi keza, abwira Eva w'Imana irabesha. Uwo mugore aratega ugutwi ngo kanatsinda, icanga ni ciza nuko aracaha ahako Adamu. Baza babona ubwambure bwabo, baza guhunga bahungira hehe. Hitamwe neza, hitamwe Yesu, nayo Satani we n'umubeshi. Niwe kabisa niyo nyene guys. Sha nanjye sinenda muzi vraiment. Nabwiye ko tuziranye ariko ndabihinduye vraiment sinenda muzi. Wow. Numvise bya bindi kabisa nta kaburimbo. Bifise iyo biva. So nabaye baririmbye ukunda cyane ngaha mu Burundi canke hanze bakwinspira. So mere nk'akarorero hano nakunda kumviza indirimbo z'umutama wacu Apollinaire. Uretse ko nyine indirimbo mba numva zifise amavuta, n'izindi zirafise amavuta ariko hari igihe usanga indirimbo ziguma zikuzamwo biva n'ukuntu zumva kuri radio mu ma église. Tama Apollinaire narumva nyine ndi inspiré cyane indirimbo ziwe. Haje nawe ari umumama yitwa Tasha Cops. Yego hanze nyene numva nyine umengo afise n'uruji, nkumva umengo shaka no kumwigana, ariko
nyene aranyinspira nawe nyene. Okay. Abajene benshi bunga mu Burundi urakunda kurabira kuri Apollinaire. Abona Imana. Bisigura ko tabandi bajene aho barabikora neza nka kino gihe. Abandi bajene bon bariho. Bariho bon. Sinzi bose afise uko abona nuko yumva. Nuko abajene benshi nkunze gukoresha cyangwa dukunze gukorana zomba ngo Apollinaire. Ari impamvu. Okay. So nizahe challenge uhura nazo mu kino gikorwa cyawe cyo guhimbaza Imana? Ma challenge novuga nuko yemba nifuza gusora indemo nko mba ndavyifuza audio video ariko nkabona nibikunda kandi maze kubigerageza kenshi cyane gashoboka. Yego. Hari abantu umaze kwitora bo tukiri ngaho nyene umaze uvuga ko umaze kugerageza kenshi mu buryo ki bimeze gute? Ari kibazo bagira umbazi kiza ni kumbure aho nyene kibaza mu nyuma bo kumbure sinza kurangenda kivuga neza ariko ndakibaza nyene agenda kikubaza bacyumvise. Hari abantu umaze kwitora hama ntibagira icyo bagufasha kandi ubona ko bashoboye. Voilà, yes, nico nyene rero nashaka. Ni benshi mbere, ni benshi maze kwitura mbere n'abaza volontairement nyene bi volontaire ati dukeneye tumushikire grâce, sona simpano nanje akaba nitura ariko nkabona nyene baza mengo bafise inyungu zabo badashaka basi nuko biba basi no kunyungu z'ubwami canke kuzi wanje nk'umwana w'Imana nka grâce. Nkabona mengo bashaka nyene kubw'inyungu zabo bagaca bagenda karangira bagiye nkumva nyene ndabaye tellement choqué bikamba baza nyene. Okay. Por sana biratega hinda n'umwe. Okay. So usabiki abakunzi bana bari baragukurikirana muri rusange? Abakunzi banje ndabasaba nyene ko boshigikira cyane cyane mu kunsengera ariko kandi bashigikire no mu karere nyene ku buryo kama finance kuko atari bo naho noshika bo badahari numva umengo nta cyo nokora kandi Imana ikorera muri bo cyane rero n'amasengesho byose kabisa bashigikire ko ndifuza gushika ndi hantu. Yes. Okay. No kuvuga ubu tuvugana hari indirimbo bavuze ko ziri muri studio habaye ikibazo cy'uburyo nk'akaro ubwo buryo bubonetse indirimbo zovayo cyane kandi mbere vuba n'igihe usanga ari uburyo cyangwa ugasanga nyine n'umuyaga nk'ubibaza bari byinshi mbwa hanini n'uburyo. Yes. Mbega bashina bivuge gute nyimba atari bantu ubwo buryo bwabungana gute for example ni entre yaya naya basukudoka? Yes bo bisonze nuko nyene nkuko natangwe ndabivuga indirimbo tuzigira ahantu hatandukanye hari usanga agucira budget 500,000 300,000 bivanye na studio yiwe bivanye n'ukuntu kandi nawe ushaka ibintu byiza nk'ubuje indirimbo nyinshi abari gospel kenshi abari adoration nka bashaka ibe sous forme ya live sanga banje nka 5 usanga ngo bumfise nka 150 canke 200 cyane ugasanga nyene nayo nyene nashitse bivanye n'ibikorwa kuko nta kazi karenze novuga mfise ndaronka makema. Okay. None uriko urakora iki kugira wumve ko boshikana ubutumwa bwawe ahantu ushaka kubushika? Cyo ndiko ndakora cyambere kwanza ndabisengera kugira ngo Imana ikomeze kubibamo ama nkakomeza no gutravaya ndi muhira nkaguma nkora nkaguma nandika Nawamenya. So nuko nuwuhe muririmbyi wumva wipfuza kugira nawe collab? Wipfuza kabisa futi antuka vraiment ndumva ko ndose collab y'uno muntu antuka umutima wanje wanezerwa cyangwa noshika ku ndoto zanje shaka gushika kuko urazi ko twese dushika ku ndoto dushaka gushika dushikanye ko n'abantu kanaka kirakora naho uravuga ati ndi kurakurikirana nkavuga ati choma hanga mu Burundi mu Burundi hari aho mura nifuza mbere no hanze y'igihugu gusanga mu Burundi tubwire umwe wo mu Burundi n'umwe wo hanze. Mu Burundi Pastor Lopez kabisa turirimba karirimbo kamwe kiyo kubatamuzi hari gihe bazi indirimbo ziyo ariko batabazi ko yitwa Pastor Lopez. Okay. Uri mana yakandi karyo uri mana hindura ibihe
abatabizi nibaze ndababwire ingene wanyeretse nako yari Pastor Lopez rero no hanze y'igihugu naho narakunda umama yitwa Rose Muhando narakuze kandi ndamwumviriza cyane sinzi abakunda kunyumviriza barabumvana na terminaison yanje ariko nyene wasanga harimo akaroki wiwe ko naramwumviriza cyane turirimbire rero cyangwa ndababwiye turirimbire twumve kuri umukurikiranye mwiza Yesu we nakupenda Bwana Yesu we nakupenda Yesu we nakupenda Bwana Yesu we nakupenda kama vile wewe ulivyonipenda kwanza nakupenda kisha tena ukatoa uhai wako nakupenda Yesu Yesu chuka imonjo ni gugwa guys musi kabisa ndabazaniye umuntu nkunda kuvuga muri ya senge yanjye wakasa mutwe so gaga vraiment urafise impano kandi impano yawe sagasizisha rumuri ntuka vraiment ni nziza kandi kuhaje cyane kabisa mbega tukiri ngaho nyene urafise urubuga rwa YouTube ego urubuga ndarufise narigeze gukora cover indirimbo y'umuntu araho muvuge bunyene catujayo so ushaka kuba mutabitahura kwera sanze ndirimba gospel niyo muntu nyene w'umusani namwita Big Fizzo yaririmbye indirimbo ya gospel numva irankozeko yitwa Baba Mola cyanifuza kuyigira cover rero iriko saracenye n'imyaka 2 ego cyandika Mola by Fizzo covered by Grace Nibona urumva nta kusa wakoze kubera ko n'ubundi ntaha nyene ni indirimbo mpimbaza mana gusa benshi nibo bitahura ndazi nico gihe naronse nyene amakuru menshi atari meza waguye ibintu nk'ivyo nyene ariko naravyakiriye ariko je navuga nti naone ko indirimbo nyene ntitugiye kure cyane tuvuze kugwa we wumviki bon kugwa je uko ndavyumva nukuva aho aruruka jahandi muri ibi vy'Imana naho swat umuntu ashaka kuva mu vy'Imana bon sinzi ko no sigura ni kuva mu vy'Imana basukaja mu vy'isi niko novuga ivy'Imana n'ibyahe by'isi n'ibyaha nk'ubu je nkava muri nk'uko kuntu guhimbaza Imana indirimbo zo guhimbaza Imana mu nkacanja guhimbaza izisi nkavuga nyene mpimbaza abantu kuko urumva je mafise intumbero yo guhimbaza Imana yes nuko ndagutahuye cyane kabisa so tukiri ngaho nyene mu ntumbero guheraheza bazi ko ntidushaka kurambira abantu ariko message gusa ishike ayishaka kugera ni kuvuga ubu umuntu aragukeneye avuze ishaka ka Jeffrey ma tuka ndumva ko twokorana yo gutwara he yo genda gute so kuri YouTube kwanza sinzi ko adresse nayo vanda itanga kuri YouTube gusa ndafise page ya Facebook Grace Nibona ndafise la numéro 62 64 44 30 yes ndafise ni adresse home Charama na église Bucharama nyene GLM Gospel Life Ministries aho hose bashaka okay sawa kabisa okay bon none ndakubaze gato nk'ishengero bariko bagufasha iki kugira ngo ushobore guteza imbere impano yawe cyangwa ingabire yawe so sinovuga ngo ko ndafashwa cyane ariko ndabona gacu basi kuko nkeneye gukora nk'umugoro wo guhimbaza barame kibanza manskema byoroshe kurushaho nogenda gusaba abandi bakansaba nk'umuriyoni nko gukotesha sale
canke ngo bantume ibindi vyuma ariko aho nyene ivyuma biba bihari n'abamizisi ubwiza byose nkabironka vyoroshe baragerageza vraiment mani bahizagira ahubwo okay akajambo kamwe kuba gospel kuba worship abagenzi bawe akaviga kamwe nababwira nuko bokomeza nyene umurimo Imana yaduhaye no gushikana benshi nyene ukugoroka bice mu mano zacu so niki wobwira abagwiza tunga cyangwa aba sponsor bafata aba jeune bakabakoresha mu by'inyungu zabo bakaca bibagira ko nabo bahari inyungu kanaka bakeneye nuko botahura ko hari inyungu kubugami bw'Imana kwanza cyo nababwira nico nyene batahure nibibe ku nyungu zabo gusa ariko bumve ko natwebwe ku nyungu zacu bikenewe nk'abana b'Imana kandi nk'abantu kandi dushaka gushika kure adushigikire nyene ego ku nyungu zabo bibemo ariko natwe kandi bumva ko natwe tubikeneye so abashene benshi iyo bariko barafatwa mu mugongo n'aba sponsor benshi cyane cyane mwebwe bakobwa murakunda guhura n'ikibazo kimwe gikunze guhura na benshi cyuko aba sponsor kenshi usanga abagabo ugasanga bariko barabajana mu ngeso mbi ni kiyohanura abandi baje bemera kuja mu ngeso mbi kugira ngo bashike ku ndoto zabo kuko biragaragara ko utigeze uja mu izo ngeso kugira ushike ku ndoto je ndagerageza nk'umuntu yitahuye ko datahura kwandi kiri muri jewe n'Imana ndiko ndakorera ko ndazi ko Imana idatetereza umugororotsi wayo bityo nahanura abo bajene nuko bo kwitahura kwanza bakamenya ico bariko barakorera atari kuko kunezereza abo bantu ko banezereza Imana ko imbere ni heza kurusha no munsi avyitwarimo neza Imana izobahemba nimba neza so Gaga mukurangiza reka tugushimire cyane reka tugushimire cyane tukwizeza ko ibintu byose uzoburi kurakora nk'akarorero tuzobipromotinga murakoze tuzobipromotinga tuzobikora kabisa kubera ko ofisi impano kandi impano yawe irakwiye gushikikirwa bakunze ba Step Media ono mwigeme arakwiye gushikikirwa afisi impano kandi si bya bindi byo kugira hari umuntu usanga afisi impano ariko ugasanga ni impano arinda kurakura ahantu ariko biraboneka ko Gaga canke grâce ari ibintu bimurimwo neza cyane kabisa nuko akajamo kanyuma wosozerera ko ukumana muri rusange ndashimye bose muri rusange Step Media cyane cyane yashoboye kunyiyumvira ko n'abanywanyi ko barankurikirana n'abakunzi ba gospel music nukuri ndabakunda cyane cyo novuga mwarahezagiwe gose nuko turabashimiye cyane bakunzi ba Step Media aho mwashike kudukurikirana kuva ku ntango gushika kwari noherezo cya kino kiganiro turabakunda cyane yari Fabere Burundi cyangwa ikiranga kiri umweru bari kumwe na Grace nibona aho neza ko ariko aturirimbira yaduhezagiye cyane vraiment namwe ndabasaba mu muhezagire mu buryo bwose bubaho bushoboka kabisa kubera ko atamwebwe natwe bwo twama tubivuga niyo slogan yacu tutari kumwe na mwebwe nta na kimwe twopfa twishikaye kuna namwe twopfa dushitse turabakunda cyane ciao